GM Films, God of Films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. AKAMUNA byukuri AKAMUNA AKAMUNA byukuri AKAMUNA amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri AKAMUNA AKAMUNA by'ukuri AKAMUNA. Umviriza ndakubwira, ndagusabye ntuntere ishavu. Wowe niwe wera, wowe niwe wera, uri kuririza mbega amarira y'ingona gusa. Mbe urazi yuko beza atane kimwe gusigarije. Erega shanda kuzi, wewe uri kamuna, kandi nturi kamuna gusa, ahubwo uri kamuna wa kamuna. Sheri, ndumbwire yuko Berize yoba yarabivutse ibintu byose. Reka ndakubwira, waramenyekanye, apana ndetse no kumenyekana gusa, wamenyekanye nk'inzira ija mu isoko. Naganda kubwire Kanyana, ahanje ndahejeje. Nta muntu numwe yisumwe abaho ashobora kugutabara muri iki kibazo, kiretse parufe wawe n'Imana izobiri hagati muri mwebwe mu kiganiro muzogira. Jewe Marene sindimo, pare ntarimo, abavyeyi banyu nta numwe arimo. Niyo mpamvu ndiko ndaguhanura ukishinga ushaka gukosoza ikibazo ikindi, n'ubundi uragwa mu rudubi Berize arinjira. Nukuri ndagusavye imbabazi. Nukuri ivyo Berize yakubwiye nibyo, gusa ico atakubwiye nuko Kamuna wakiri yagiye atarira nta ryose zijyakoroka kujisho giwe. Shatse kukubwira ko je nahindutse, burya ndicare mu gishasha. Ubu ku rutonde kuri liste ya Yesu ndiko. Yego nivyo nshobora kuba ntari imbere canke imbere hagati, mugabo ndazi ko naho nobandi nyuma ndiko, kandi ni naco nizera ndavyiyumvamo. Parufe nukuri rero sinshobora kwemera yuko urugo rwacu rushobora gusambuka ukunyene ngo ruherere ngaha, ahubwo ngo nkwereke cyo ndafise iciyumviro. Ese twokenze uko AKAMUNA by'ukuri AKAMUNA AKAMUNA by'ukuri AKAMUNA amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko. mwana wanje, mukazana wanje ko ntamubona yagiye he? Mama, tuzi umukazana waraza kumubona. Mwi misi asigaye afise aka agence akoreramo gafasha abantu kubaha amatike y'indege kandi akaba nazimbutse. Ubwo rero muno mwanya karacanganye. Ashanti, nukuri ndanezerewe. Mwana wanje, nukuri wararonse umugore aciye ubwenge kandi yubaha Imana. Reka rero ndagusaba akakantu niba ukanyemerera. Nukuri nzombungabungire umukobwa wanje, sinze numva babaye na rimwe. Mama,
cyose ikintu cyo gusengera kuko muno mwanya niyo nyishu mbayemwo mama ku vy'ukuri light yambereye umuco mu buzima bwanje nk'uko izina ryiwe ribisobanura. Okay, nukuri ibyo birandyoheye cyane binkoze ku mutima. Hama rero ugicari kinzanye sikindi siwambwiye ngo kesi yaraje shaka rero turabe ico gukora. Burya umuvyeyi wabajya abana arahangayitse cyane aragwaye intuntu y'abana. Burya rero umuti wa kino kibazo uri hagati yanje nawe. Mama ivyo mbwira ndagutahura ariko ari ikintu kimushaka kukwibutsa burya mama umuntu atanga icyo afise rero twuko tuvise amahoro reka tuyasangiza abandi bantu na niyo mpamvu indamukanyo ya Yesu igihe cyose avuga ati ndabagabiye amahoro yanje ariko inyuma ya byose ni kwibuka ko Imana yaduhaye ubwenge kugira tubukoresha. Mama icyo dusabwa rero ibi bintu kuvyitwaramo neza ntidusange two turasambura mu gishingo cyo kubaka. Mama burya rije ndakwizera cyane kandi ndabizi ko ciye ubwenge ubwo ndakwinginze urondera uburyo bwiza bwo kubitwaramo. Bagiye abana mu bisanzwe barababajwe bihagije bagenda nibikomere mu mitima ku buryo nibaza ko batakikunda n'abavyeyi babo. Aho rero tekana wengirira ikizere gusa nkuko usanzwe ukingirira ico rero ndagishoboye asambusa. Ahubwo rero Chris reka je sintebere ngaha mwakwanye nje kumuraba ibisigaye nzokumenyesha kandi ntacu zogaye. Okay, reka ndakurenza irembo. Kanyana we ubwa mbere na mbere nagira ndagushimira kuba witabye ubutumire bwanje. Karibu cyane. Ego. Hamare yo mu byanzanye najye mfise umutwaro wo kukubona no kukuganiriza. Ubwa mbere nagomba kukuganiriza nk'umukobwa mugenzanje. Ubwa kabiri naho nagomba kukuganiriza nka muramukazanje. Hama rero jewe najye mfise inyota yo kuganira nawe kuvyerekeye urugo rwawe ariko rero untungumburane ntubifate nabi. Twebwe turi hariya twumvise ko parfum yarose umukenyezi mwiza yubaha Imana umva turabyishimira tumva kasenga muri make tucumva inkuru yanyu twarashimiye Imana cyane. Hama budakeye na kabiri twumva ko bitari ko biragenda neza mu rugo twumva hari ibyo mutari ko murahuriza ko bidutera gahinda mu mutima. Nico gituma nipfuje kuyaga nawe mu musika nimba ari ahantu bitagenda neza nk'umuryango tugira icyo twoterera ariko mu biha amahoro. Ni kuri tema numva nezerewe cyane bimwe no kubwira uratse kugira umuntu nk'uwo mu muryango ahangayika akumva kugiriye umutwaro w'urugo abo bantu baboneka haki. Ni kuri mu by'ukuri kusa no mu mutima ni kusa. Ego nukuri ivyo biranezereye cyane ariko mbabarire mbanze genda kwaza tutubaza. None yoba ari sheri wanje yakubariye ati burya mu rugo ntibimeze neza. Oya. Neyo bari jewe nibona naracorotswe nkakubwira ngo nko ku telefone nkakutelefona nkubwira ngo nibipanze mu rugo. Habe na gato. Oho basi ibi nivyo je naguma nicura bere abarundi urababarikwa basiba kurima ntibasiba kuvuga. Hewe bararunganye neza umuntu bakamuvuga ibintu atazi ibyatsi byatazi byose burya ni nk'ugutuka kujya tagutorera nukuri ni ukuvuga nagutorera. Bere je napfutse nkizijwe nkurira mu gakiza mbatizwa mu mazi menshi muri Yorodani ikirenge mu ca Yesu intambwe ku yindi ngendana n'Imana.
ubukumi bwanje ndaburinda gushika duhuye na parfait. Icyo nashaka kukumenyesha ni kirero Berser. Aho hamara desomene ni kuri biro vyawe vyomanuka neza ubona bikoroka kubera urusaku amajambo cyangwa se kugira naho rangana. Nabonye amafoto ya mariage nari munini cyane je banyita bunene ariko ndebera reba wogira ngo ningora yanyiteye urusaku uru n'urusaku umunwa iminwa y'abantu imvuga mu ijoro no ku murango. Ahubwo je mbere ikintu no kwifuriza no ko kwisubirira inyuma hakiri kare nutse biri kurateba ngaha abantu ntibakwambare abantu reka nayo ubundi bwo nukuri umugabo wanje n'umwami wanje tubanye neza ndamushuhiriza amazi nkagirane nkasegura nka mana twe turi mu kajuru gato. nimba mubanye neza ni byiza kuko ibyo numvira hariya nibyo ndiko ndabona ngaha biratandukanye cyane. nimba mubanye neza n'amavuta nukuri ibintu ni wane ahubwo zana yo manyamerika twigire neza twinywere. Ewe nayo bariko baremera ku rugo rwanje ni barabagura amatafari bakugwaba je ruba kameremere ngirani yamibuma y'abasogokuru tutazimana tabara nta rukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko tutizera imana tuzofuko ibi nakamuna. Izo uracaba hano cewe warimutse? Ya mba hano nyene kubera iki? Emwe wonyene ukubona ntibari ibintu byoroshe. Mu bisanzwe n'amaprograma y'ubuzi no kuja gusenga n'ibindi bisa nk'ivyo. Benina ndakwibarize hawungize n'amahirwe ndakuronkeyamwe ko mega mwasubiye inyuma mu vy'agakiza bimeze gute? Mukobwa wa Kristo gerageza umbwire ko mutakija gusenga abasha tuge turabijamwo namwe mukabivamo ereka vya bino n'akamuna. Shaizo davye ibibazo nagiriye mu idini hari n'igihe numva umutima wasivye nkumva ntonasubirayo kuko abagabo nyene bitangwa n'abakozi b'Imana nibo nkwezi ibibazo vyanje idini apfu. Ikibazo mwagize ni kimwe gusa mwigishijwe idini imico n'imigenzo yaryo aho kwigishwa Kristo. Hama wahemukiwe n'idini ntabwo wahemukiwe n'Imana. Ikintu ukwiye gutahura nuko twebwe turi generation ikwiye kuzana impinduka ku isi. Abo nabo kuravati n'abakozi b'Imana wosanga bakwigishije ivyo bigishijwe cyangwa bakakwigisha ivyo basanzeho babesho ko bitari buhinduke. Nyabona ni wikangure uze twubaka ubwami bw'Imana ko twagiriwe bakwe tukabona aho vyafiriye ntibizotugora gukosora. Izo ivyo kuravuga birumvikana cyane katuzofata akanya tubiyage ko basi. Okay jengere kwibotike kugura amayinite. Gutangurira muri mpemu ugasozerera mu mubiri bizobabaza benshi kandi Rehema mwana wanje bugisoko siyagira niyo mpamvu ujya munsi nakubwiye yuko twoja hano tukiganirira twisanzuye. Rero niyo mpamvu no munsi naje kugira tuyage ndiko ndicuza igituma narabishije amaso y'ibiboneka ngatamurudu w'umuhungu wanje burya parfait ari mu nyenga y'umuriro mwari katambukira mu muriro w'amazuko hajya naho kanyana na nyina wiwe bakweretse ishusho y'ubumuntu
bajya nibabera kumenyo hajya je napfuye gucira mu nda ivyabo na kamuna. Mama, usigaye wigishije amugani nka Yesu. Nje ko nariko ndagutahura. None ko nabonye bajya abantu umengo n'abantu beza. Bajya abantu nabakinyi b'amafilime, mama wa Kanyana n'umwanditsi akaba n'umudirector mwiza. Ariko gabana umukobwa wiwe nawe n'umu actrice principale mu nkuru nyina yanditse. Erega mwana bajya abantu bakwereka ivyo bashaka kubona kugira babone ko ari beza. Mama, hajya ukuri kose guherera mu kuyaga. Ndakwifuza kumusaba ikiganiro Parfait kugira ngo tuyage. Hama nongere ndamusabe dutegura ikiganiro turi kumwe n'umudamu we. Sivyo mama none? Uragerageza mwana ariko umenye ko twinjiranye. Izo nagize amatsiko menshi umaze kumbwira ko ufise ikintu ushaka kumbwira. Nibaza ko wari umwanya kugira ngo ubwire iryo banga rishije mu mutima wawe. Okay, right. Ubwa mbere na mbere manje gushimira kuba warafukuye igitambara cyari mu maso yanje ugatuma nibuka agaciro kanje, watumye menya kwirondeza nk'abahungu bose bifuza akazoza keza. None raba ivyamwa by'ibyiza ndiko ndatembereramo ko bwawe. Right. Hari umuriro umaze iminsi wakira ibyina mu mutima wanje. Igihe cyose iyo ugerereye kure y'umutima wanje, umutima wanje usigarana irongo. Nkumva ari ukuntu umutima wanje utera bitandukanye n'ukuntu umutima wanje watera ntarakumenya. Kuri ivyo rero ntahinze ndakwicisha amajambo menshi. Jewe ndemeranya n'umutima wanje ko ndi mu rukundo rwawe. Nagira ndagusabe unyemere dutambukane mu ivyo vyiza, Imana ikirampezagiza umunsi ku yundi. Izo ngurura ntangaje cyane. Iyi ni surprise unkoreye ariko sinenda vyibaza. Kuzukuri uri umusore mwiza. Buri mukobwa wese yisobanukiye kwifuza kuba kumwe nawe. Kirenze kuri ivyo ufise amajambo meza y'inkora mutima. Buri mwigeme wese yisobanukiwe niyo kwifuza kumva ku ruhande rwanje numvise icyifuzo cawe. Ariko nashaka gusaba kugira ngo banze unyemerere dusenge kugira twumve ko by'ukuri ari umugambi w'Imana. Duhava dutwagwa n'ibyifuzo byacu. Ijambo ryose we uvuga ndagegereza umutima Mukunzi wanje, itariki nk'iyi niyo nagusabiye ko mbere umufasha kandi ntibwakeye kabiri wahise ubinyemerera. Rero kuri iyi tariki nanateguye surprise nyinshi ku bwawe, ariko uraba hageze uri mu bitaro.
brother, bivanye n'ivyo twumva turi hariya kuvyerekeye urugo rwawe, it's been too much to us and we cannot take this. And that's why I'm here. We can see how to fix this issue because I can see how you're tired about it. Mama wa Kanyana n'umwanditsi akaba n'umudirector mwiza. Ariko gabana umukobwa wiwe nawe n'umu actrice principale mu nkuru nyina yanditse. Igituma nshatse ko tuganira kuri kino kintu nuko hari ikiganiro nigeze kugiranira na mama bituma mba confused. Mu bisanzwe abarundi bavuga ko bayibage iva mu kanwa kanye n'inka, and that's why I nifuje situation y'urugo rwawe ko ari bugiye mbwira. Okay, sister, I thank you guys for taking care of me, and I'm happy to see you again. Oh, I'm happy to see you too. And thank you. You're welcome. Hama kubisanzwe ivyerekeye amadini ni ibintu byo kwitondera cyane kuko rishobora kwigisha ibijanye n'imigenzo hama ba Kristo bamaze gufatwa nayo bikabavyarira ivyaha. Sister, ndizi ibintu bikomeye cyane. Hama kw'ivyo vya Kanyana navyo bigenzo. Abo, sheri, uri hano? Wifi, wachijari. Yo, haleluya. Yesu nashimwe n'ukuri baje. Nezerewe kubabona n'ukuri reka ndabaramutse. Mwami wanje nukuri mpore ndaje kwira tuba vyakuruhije fata akayaga vraiment nukuri wumva akayaga ego muramuka zanje nukuri twe turabanya amasengesho twama mu masengesho y'urudaca wa muntu we kubera ijambo ry'Imana rivuga ngo murondere uhoraho bigishoboka kwabonwa kandi mu mwambaza kiri hafi nukuri Mana n'umutware wanje Imana yarameza agiye nukuri uyu mutware wanje tuvyumva kumwe arasenga andi nanje uvuga ati Mana thank you ego nukuri shawe ifi biranezereye kubukunda Imana kuko gusenga ari bwo buzima kandi kumereze ngaho nukuri dema kuba n'urugo rwanje rukihagaze jewe n'uyu musheri wanje tucitwa urugo nukuri ni kubera Imana aho hanze hari amajambo menshi umwe wese avuga yashaka kandi amajambo mabi y'ukubomora nukuri ni kubera Imana pe yaba tudasenga kaba karabaye ntabuye riba rigihagaze kuri yindi ariko nubuguma numva bisitubitse umenga twosenga jumenga nosenga nukuri sheri ninde yo kwanka gusenga by'ukuri nimba iryo jwi rya mpwemu yera ari kurimwo nukuri mugamburukire erega Imana ikoresha ushaka kuko na Yesu yaravuze ngo nubwo twese twoceceka ibiti n'amabuye byoca bitangura gusemerera duze iryo sengesho senge nta nakimwe murakoze rero twubasha Imana reka dusenge murakoze Mana uyoboye Mana uganje Mana turi imbere wewe utujabutsa turagukurikira inyuma yawe wewe ukatwereka iyo duca mu mwonga tukajabuka haleluya Mana waravuze ngo ikirenge ca mbere kibi cawe ica kabiri kibi cacu
icya gatatu kibica abamarayika n'abakerubi abaserafi ibinyabugingo byose bidukurikire mana. Ego bigenze neza n'amasengesho agenze neza, sore kuri ivyo ko umukozi w'Imana kagiye reka twiganirire ivy'iwacu. Nina kese nukuri ndabashimiye cyane gose bivuye ku mutima, kuko murabibona kuva umugore wanje yagwara akaja mu bitaro, ibice 80 kwijana ni mwebwe mko muramugwaza, uwiriweyo siyo arara. Nukuri ivyo nivyo nagomba ndabashimire ku vy'ukuri jewe ntacyo mfise no bariha, ariko Imana yo mwijuru ibaha ibitagabanije. Hama mumbabarire kuba narahise ndabafatirana ngo muze twifatanye n'umukozi w'Imana ngo dusengere umugore wanje, kandi ariho mwari mukiva mu bitaro. Gusa Imana ishimwe kubona mwagamborose. Izo reka tugushimire natwe, burya umutima wo gushima uva ku Mana. Hama rero Izo burya inzu y'umubanyi hiye ni yawe bishikiriwe, niyo mpamvu dukora ibishoboka vyose kugira tugutabare muri kino kibazo. Ego cyane ibyo Grande Sœur avuze nibyo. Ubundi gushima ni umutima uva ku Mana, kandi gushima birabereye abana b'Imana. Rero natwe turagushimiye cyane kubona udushimiye, kandi twe dukora nk'abikorera. Ega burya hari n'undi yavuze ngo merci yamaze amapera kwa patiri. Aha kudushimiye mbere twisubira no kwa muganga. Izo ariko hagati aho hari akantu ushaka kwibariza. Uyu mukozi w'Imana avuye ngaha niwe twari twiteze ngo asengere madamu wawe, canke hariho undi twiteze? Oya ni nyene kubera Diane komenga muramukemanga murazinanye. Double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.